Marezo, kunyarutse. Usigaye unyaruka abasha. Ntutevyeyo? Ni hafi. Mare, numvise ivyo ukunda. Nashaka tuvugane gato. Ndakwihera igipfukamunwa nta ngorane. Mare, numvise ivyo ukunda. Nashaka tuvugane gato. Ndakwihera igipfukamunwa nta ngorane. Ariko databuja nihereza ibyana kuri ubu rero araza akaza n'ibimetemete agashyira mu nzu ewana kihereza nta n'ubwoba nta n'iki ntihaboneka ari inzu iri mu wundi mugore kenda agacagura ariko mana ko namwe murarinda mu nzu y'abandi neza neza mukanyuromba mugakora ibyo mukora mugaheza mugaca mwisuganya ngo mugende mumbona nabibonye ntimugire n'icyo mwibwira nibi umudebaguraga wa muhungu nibiki wewe ivyo birakuraba nibindaba ariko nawe urabwira ibitakura hasi ubundi urabona ko noraba hasi ibintu je nabonye neza ninza amaraso yanje n'ubwonko bwanjye bwabonye ariko nawe umuntu ukoze kandi uratahura neza kuri mu rugo rw'abandi urabona kari n'amakosa rero reka tworoshe ibintu nk'abantu bakuze kandi reka cisinde umuntu Jinunu rwo kwama wiyizira ariko twumvikana. Reka kunyeke ko hirya sinuka. Nuko sinuka. Hakaparufe ko kona kono nozanda karundi ari byo gusa uri kuritwaza. Ariko mabuja wandanye ugibi akabimenya. Wo kwibonera kuko mabuja ndamuzi avuka mu ntara baroka. Ahari ndabizi neza neza ariko arakubona mu kiyo. Mubiyo guhindira kintazi uwo kwisigurira. Akakugirira nabi bakaguhindura umugabo mukabagabo ngaho mwese mugatangura kwambaranira amanuzi y'amapana ngo byagenze gute ibitakura burabe hasi wa muhungu gusa relax hama twumvikana hari akantu turadukora systeme bita igifukamunwa igifukamunwa rero kiri ubwoko bubiri ubwoko bwa mbere ushobora gutanga amahera tugaca tumira ibanga ngo miru cyane ukikora kubyo ufise kandi ndabona urabifise si bike urabyumva ukangira uko data ujihora umuyengayenga tukakayengayenga kuko urabona ko nagenda gasuri kari akompa ukacungira akompanye tugakompanya n'ibintu byose seba icyo bantumye Murimutse. Niko ndabona Gabriel we. Marezo ni sawa? Ni sawa kabisa. Ubu turiko dukorana neza? Ni neza cyane databuja. Umwana mwiza kwe. Akwana naje twakoranye neza cyane. Marezo twanye neza n'umwana wo gaha muhira. Tugende rero. Marezo. Hama bisiga ni kumugoroba. Nta kibazo nuko twabishiza databuja. Ngumise kumujeta ngakoko yako. Itegurira abantu n'ubundi. Igipfukamunwa cyamaze gusaza. Atenga sinzosubira kwishyuza kuko ndabona ngo yarekurura yose. Kana konza kubana giye.
nta kibazo vraiment kandi namahoro menshi namahoro menshi je nta gifukamunwa we no gusaba no kuri kwimana uyu muntu umusanze umenyeranye ni umwana mwiza databye nimbuze umuntu amaze kuza nga abize umutima mwiza amaze kunyereka yuko ari umwana mwiza akanshira ku rutonde n'uyo undi ku murongo gifukamunwa uyaje stop oya wenda bizura umwana mwiza ukorana n'abantu benshi kandi mukorana neza sheri ariko mwakoranye na Marizo umukozi nta ngorane nta kibazo na kimwe aho ni sawa Marizo afise ukuntu bakorana n'abantu benshi ego databye wiyumva amahoro igifukamunwa kuri uyu nta kibazo naratahuye uko ubuzima bumeze bisaba yuko naje nicisha bugufi reka si bose tweze turasaba igifukamunwa hari atari ibintu byaguhindukana umuntu muvugana ikintu mugashubishije bose ukaba wohinduka uyu muri kumwe no hinduka nzuyu uko nameze sinohinduka mrema ahubwo mwumva amahoro ariko databye tunashaka gukora mwibona yagasa ntabora oya nta kibazo reka n'umushitsi yaragomba gende rero ndakire napfa sanga ngaha shiriwe genda mugabo je Marizo sindamyizera arashobora kukwizeza ibintu mwamara guheza ivyo mwavuganye agashirishwangisho oya nawe ivyo ntavyo yokora reka ndindire madame niyaza nkumva ntacavuze oya we ntugire ingorane ushamenye ko mwemerana oya tuza n'amahoro menshi nta kibazo na kimwe sawa ndagiye rero ntapfa sanga ngaha genda cyo umugongo wawe uvuze ntimwigira munashira n'ubwenge hamwe ngo mwiyumviye ariko abaciye umugana ati ngo akayabaho katariba imbeba zirira ku meza ndiko ndabibona ariko byo mwomenye byahindutse ubu mabugera ngaho byamaze kwishikira simbi ya mukame buri mwanya mwidora Tanzania Zanzibar noneho je sinje guhiga boss mabuje wijenje guhiga wewe jewe urondera wewe numbarire kike kigabo cy'ivyanwa hariya nimbuke kuraba databuje mabuje simbi mukame rekana na mabuje ahubwo raba twinyavye ariko namwe muroshanye Marizo. haranashushe iki kundaba China inzi ngo ni mabuja nagira ni mabuja yanje kwanza wabona ubere no kwicara muri zo ntebe wewe mabuja uhe yaja nsumba uyu ujya mpemba atujya mpemba hewe niyo ari kuratuna ku muryango uri kuratwumviriza uzosubiresha baraguhaye none ndakubaza ikintu kimwe none kuba nari nisinziriye ntango kubona Marayika Gabriel baje gutora Suzana ibya yakoze batanguye kuri mukira ku rubanza nshikiriwe Yesu avuze ati wewe ni good ukacumbyura vrema iyo nza gusohoka imbere nari kugukuraho n'irindi ginyo rimwe ngo mabuja memba ujya mabuja aranduta andushiki Ugiye wabonye ibintu vyirabura bijana data ujawe yirabure na mabuja wawe asa n'inkoni iteka raba jewe ahubwo vuba ugiye kubona mabuja wawe wanyawo wari yanameze nzose no kugusanga wicaye muri izo ntebe izo kuko nimunaberanye no kwicara muri izo ntebe kwanza ndaniruhiye
ariruhiye rero. Hama rero subira ushibaguzwe rero nkuko wari kurabigira ukamenga udusumbye ubugore twebwe bagore bagazonye kwa dutekanye wigira umugore usumba abandi bagore bose ngaha muri none sawa turabe rero gusohoka ngaho mabuja ataje mareziki ugurura ndansi nyugurura mareze tuyivuga wamuko kumenga uranyitirana oya shamareze mareze tunosohoka ugurura naturaje zoka ndakaramye zoka nawe mukama iki gipfungo n'umuntu mareze uracyanuka oya basugurura tuvuga we ntacyo twokumvikana banje uce bugufi umenye ko jewe ndagusumba none gamareze no kurushaka ikibasi nyugururira shamareze ntucishe umenye ko ufise amabere jatamabere mfise ntumenyere basi narizo ndafise 50 ndaguhunyugururira ati 50 nkana mahera kubembereza ukubwira umuntu nivyo jewe 50 mabujara bimemba akamana na Samire yagusa none 50 basi naje sinzogukuramo ryagiye nyambiriza ndakubwira twe tuba twari babariye nibibazo rero ukaza uri kuramoka n'amakosa ufise ntiwitahure wari umuntu wo guca bugufi imbere yanje ugacuduza basi marizo nawe 60 nyugururire umviriza ndakubwira ngira telefone mabuje oya marizo umviriza basi ndashira ndaguhirundica anza na telefone yawe iri ngaha niyo nkoresha mu gutelefona mabuja ndamuhamagara ndamubwire byose cyamwiha era nyugurura no ndabe urabiki ndabe ngene mu telefone umviriza ndakubwira ikintu kimwe umviriza era umviriza ndumva marizo nyugururira ndabyukiriza wanyugururiye sawa urafise ibihumbi amajana 3 oya 3 ni meshi marizo gumayo mbwira kode ndamuhamagara gumayo udafise tu basi marizo ndayemeye nyugururiye sawa cisha munsi ibihumbi amajana 3 cisha munsi ndakushira kuri mikashi wishira kuri mikashi nkana sawa ndavuga nimero vuga chungika ndaguhaye telefone wocumpinduka sawa telefone yawe nije ndayifise mbwira kode hama nirungikira ayo mahera ntamadozi bibazo andikanya kwandikirwa kuvuga araje neza tweet none nyugururira rero nyarutsa marezo nyugururira ndabiheba nyugururira marega mahera yanjikiri umviriza rero ikindi gikondisho cyanyuma umviriza ikindi gikorwa cyane mutegeze gukora aha burya ntibaze ngo nuga yahonye aha ni protege umviriza bisaba yuko iziraki zitatu zo zamaze kunshikira uraba mu cyumba buke twinyabyi wanje ibyo bintu je mwama muhabukira kwa boss mujya kurondera kwa boss naje ndabyumvirize ikindi naco nyine kumenya ko Yesu agira neza none je nzobimenya gute rega bantu sinaguhera truasa none wansa icyo tazi no gutazi kumvise ibihanga abantu beza je namwe mwebwe tworira atari muri izi action nyene uremera ni wemera sawa gumana nawe ubu namaze gukura yo kode rero amaze kuyimbwira ka telefone mabuje ko wanze kwemera yuko uranyera kukuntu Yesu agira neza ugurura gusa no sinakubwiye ko nemeye zamuranika muze murafinata na telefone kwanza mbere kuganda gore kubirize uyironka ruko rwejeje gusinya amasezerano nka iwanje mu cyumba wamuko
umumara ariko baragira nihereza umwana abangaba twozohuriye nyene mu kini kadogo mudogo umviriza sindaguha telefone tudahejeje Mura ngaha marezo nakubwiye ko navembe. sawa muza murapfina watu ndayipika anye za kuyimuha mejeje kibaza ko yarushye hari igihe umuntu akubwira yuko mabugendo gusanga akakuzirya nabi rero ni bwawe tugende Nkawe wonjana hengene gasa. Mbere ndakubwira ikintu kimwe Ngano nkuyi yashuza ko nkawe wari wanyuganiye iki. Nagyo nakoze amakosa urumva kuba ibintu ndabizire n'amakosa nije nababwiye myandakaza nababwiye mwishire ku karubanda Hora. Mereza telefone yanje. ati ndaguhe telefone nturonka nta kintu kimwe noguha wihenzeho kananyuma ni kofi tutararaba ko Imana igira neza cyumbona Nungubore wanyuganiye iki. ati nakugaraniye iki none ntutahura amakosa wakoze niji ko utari umwe Hora mpa telefone yanje marezo. hama Mereza telefone Hamuje. yanje. Sinagwaye turasami. none wamaye turasamire byahereye aho je ndakubwiye ntagiye kubona yuko bose ibintu akora biba biciye mu mategeko sinemera bisaba yuko tugenda twese cyo tutagiye n'igikunda Umviriza ndakubwira. umbwire Turagenda. Ariko sinzopime ndavyumva ahantu. Uzomira ibanga munda. basigiye uranyitaho Tugende rero nundi umunsi kugira ngarusa uzompa amahoro unyorohereze ivyo kunyugarana biherere ngaha. Kuri kw'Imana ugarutse amahoro menshi kandi ndagukeneye nanje amahoro menshi tugahana amahoro muri Unkeneye kandi. aha turagenda gusinya Ndagamba ko tugenda umpereze telefone yanje. data bujibona ko atacho kibaza aje kanga koga koga hakuja Kandi marezo keza rero. mwana we Urabona rero ivyo tanguye uzurifata nk'umuntu nakubwiye ko kijya kigabo nagihevye ubu twatanguye bishasha nabijya vyamucura abantu tutwa. none kwifata nk'umuntu kuze uki Izurareka nyine ibintu by'uburofu seriyo urabona niyo twinyavye usumvye hano twinyavye. none ngo ntanze tuninde Mabuja umeze neza turaho turashima Imana bosi no kuri kw'Imana ataha kare aradusumira nyine tugafungura turagukumbuye mabuja ibintu mu rugo ngahe wacu n'amarembe n'amahoro gusa mama utarakata wibuke ko igipfukamunwa cy'uko kwezi ntari nakironse none mvere no mabuja ngo ni umpaye rimwe umpaye kabiri gusa ngo biba birahetse oya bisaba ko wongerako kuko ntacyo basireka nze kubigira mabuja data buja tashe basi none ngire gutekana je niko no sawa sawa ucinshirira kwe bane turakundana ma uzo mukoze ega mama umva oya wewe umaze kunshirira kwe ega jibanga mbata byibagiye nubwo wakwironderera kandi ukongera ko mukagira bubiri nta kibazo genzo guma mbiki banga kukiki kugipfukamunwa atawe bibaho urakoze mabuja bagiye kudumwi nange ndikubona
umukozi wo ngaha oya hano ndi bashiri wanje sheri wawe masheri nawe urapotera nedarutse gusa wewe wimereye neza hewe ntawe umenya ko wapfanye n'umugabo guma nyene wimereye neza ukuntu genda amahoro sha twebwe tugira stress zo mu rugo zikambana amazi urazi impamvu nagutumyeko ukuri ndarushe uburuhe ngira bumwe utokumva abayiga nshuti yawe umugabo se ataha yaborewe avovota ubwanwa haba kubukubuza ikaro ngo gutangwa mu rugo ngo menga ngo uri kigungumuka ngo atamwana ngo akwakira ngo uhera kuwa mbere ngo bagusaba rasiyo ngo iki ngo mwijoro naho ngo kararangura cumukura ngo gacumukurira ubusa akazovuga amajambo bigeze hiyo nshuti yacu kugira ifungura ubutandukanira bane twari tubanye neza twaragenda mu kabari tugasangira mugabo ngo ahira mu gitanda ntukangusibyara iki mengo ubu umva nkamubwira tugende kwa muganga bambwiye ko jewe nkomeye muganga nawe zico mfata nimviriye naho kane anda guhamagaye kugira numve basi yuko hari n'ikintu kimwe wonterera mu muntu ndo uyo muti ngenda kuvugutira nagufyina ikintu we bantu utekereze urashaka kubona ababanyi bose urabona bose bari ngaha ababanyi bose ubona ndagenda kugira inama ko batunze banatara babo genda ugasume mbabazi ko abagore ngaho hanze bafise banatara abagabo bangana ugenda uraba umuhungu yoba ariko arakurondera nyine muri miso nakurondera ugasume hamutu vyare mbe nkunda kubatse nk'ubu ngiye gusuma nkabura umwana nkatanu umugera nkanamuzanira izindi ngorane cyangwa nkubagaca bamfata ubona je no gisigura gute ya nopfuma naho kana ntazopfuma mvuga ntinagiye ku wundi mugabo hakundenga umugabo turi kumwe mu nzu uri kijunje ntabwe ngufise ivyo nta mugore akivyimviraho uratse ngo nyinshi zari gusambuka zigasenyuka ariko zihagaze kubera ubwo bwenge reka ubwo n'ubwenge ndaguhaye utazi reka gufina ubu ntabwo ikintu na kimwe ubu ntabwo hirasi ubu ntagira sikumbwiye ibyo byose hamwe wose ukanze ukakazana wo kubaka unezerewe ureka gufina ndakufina igihe cyo gufina cyarahagaze wowe uragera gukundana mubajya muratubabarira nukuri ko imana ntidusubira ntitwasubira gutera akajagari kandi murazi ko tuba kiretse gusa ko databuja hari ahantu yari yantumye gatoya none nasimbiye n'impamvu wagiye usanga atariho ndi hama ujya anye ni muri make jewe nawe guteranya bingana nyine umushyiri wanje rero akazi kabaye kenshi kandi namwe abantu babubahwa ntitwofata ngo tubashikize ahantu hari akajagari bosi yagerageje kumbwira ati ahasange hasa neza rero nanjye bisa amaboko abiri isa amaboko ane kumesa koza ibyombo guteka ibyo muza kurya mu ruhutsi k'ibintu by'ijumba nari kuba nishe umwanya gifite ko nikora kuri ku rubavu rwanje rumwe rwacomoka rwapfuye ngaha nibo nikozeko cyabamfasha nene Imana ishimukiye bashika akazi tugafyefyetuye rega abantu beza nkamwe inyange itona gwako vraiment yose ko umuntu abapesura ahantu mukagwa mutagaze mugahumura ahantu hahumura neza uzi kwinjira ahantu ngo gisanga hamuta agasu urugo rumuta agasu ruba ari rwa rugo rutagira isuku ariko jewe ubonye Imana ishimwe ko yampaye mahabuba kibisobanura ko nza ndabyitaho nishego yabishishuje